Hapa visi kata usai. Mkanda taratibu. Zuri hivi. Mbona fanya tu brother? Pole si. Aslan kisema kitu yote inabaki nguvu. Wewe kwambia kama zoezi. Watapiga hivi sipiga wale watu. Sana. Lakini zile dogo msaidie. Vile vitanyika maumivu. Zulema. Njoo toa hivi vitu hapo. Ingo. Msasikia nikwambie, sitaki niingilie kwenye mahusiano yangu. Sitaki fujo, mimi ni mtu wa amani na napenda amani. Ushaanza vitu vya mapenzi, hata kama mimi ulimkatalia. Sasa mimi naomba ruhusa, nitaka kupendana na mtu. Kibisi. Wapi? Kibisi. Hama chance ufise kabisa. Mtaha. Hauna chance. Hama higwe namba. Kibisi. Umuryango wa Kibisi bakwise nabi. Mama Nuri ati twarabanye tukundanye. Agize ngo aramvyarira kana keza pi. Swata ubuzima baragiye. Nari nikundiye nawe maze igihe kinini nararetse gukundana. Urabona ko Nuri ati amaze imyaka 21. Nari nikundiye nawe aranyase ariyagi swata. Nuri ati nawe aho gukunda ahantu hamera hameze neza yagiye muri burya bushenze. Niyo ni swata zitatu Kibisi. Ni nyinshi. Kibisi ni guhindura n'izina. Oya hewe nzohindura izina. Nzohindura izina ndonde none abandi nibitwa amazina meza. Mugisha ina mahoro amani ndahinduye nzo kwitwa amani. Hapo zitwa mahoro aishwi. Mugisha sawa. Kibisi usa mu miryango none biyise ba Kibisi kubera iki? Barakebana canke bakebana amazosi, nico gituma bidukurikirana ugaca usanga n'imyaka iraje. Oya jewe Kibisi ndaryama nimba ari tampeye umwaka. Oya no kugeza oya prima
Sahara frema Kebesi na Sahara yari kusubira mbyarire akandi gakobwa cyangwa agahungu keza nuriya takaronka abo bavukana beza bavuye kwa Zahara nta chance ufise reba Kebesi cenzo ugenda muri etat civile mbabwire nti byo bya Kebesi kuramwo shiramwo amani ntibikunda biraboneka neza ko ata chance Kebesi rifise njogenda kwa muri etat civile noteri ndamubwire ni eba ivya Kebesi kera futa terekamwo amani wahakevye neza wahakebesi shiramwo amani amaswata atatu ni menshi cyane n'ayandi ntaruye abahungu banje bananirwe bakubitwe nk'imisega izo zose ni swata ni nyinshi swata no mu mupira kuva kera Kebesi tewe ngiye kuraba umupira uwakubita swata na chanda mwawa nanje ndiyasa wapi kabisa kandi jewe sha yataba ijya mugenzi yangiriye inama je nari gukeba abantu benshi narabiretse reka nibereye amani nyene ndo muntu mutse Pole sana mugabo rero ibyo wigira byose je ndagiye ndatashe urugo rurananiye wumvise uko uranyumva nimba bagukubise nimba bagize iki ahubwo kuguca uko kuguru n'amacho yake utafikiri sasa weye mimi hivi naenda uko unanisikia lakini mke wangu ila chenye mimi nataka kuambia kwanza pa kidogo plan sana nataka uniandike talaka yangu walikupiga wapi miguu mikono miguu mkono utatumika wangeukata na huyu akaukata na kichwa kabeba lakini kichwa sikikati maana ningekosa kuniandikia talaka chukua andika niandike talaka yangu hapa iko mke wangu niandike talaka mimi naenda kwetu ndatashe unusi wa nyuma andika sasa uniandike talaka mimi niende kwetu mke wangu mke wako mimi siko mke wako kwanza mtole siko mke wako leo nimeshakwambia nisika chukua kalamu ile uandike mimi naenda nimeshaenda tu kwanza nimerudi yani Mungu wangu hii ni turu ya mwisho kabisa Mungu anajua kalamu hii hapa chukua uandike andika kwa Jonathan nyoshe mguu nani akunyoshe mimi je huyu hatari je chukua uandike chukua uandike acha hizo bala mke wangu bala gani kwanza ulipigwa na nani huko ulikuwa umeenda kufanya mpaka upigwe kama si yale maajabu yako umeenda kufanya huko andika niandikira je ngira ngende mazo kwa zitenyenye mbabadi nene pura shenzi pura toka andika jewe Salumu ngoja niandikira jani magogo na siga yandi hapa hiyo taraka utaileta tu sikiliza kwanza mke wangu kandi wangekata hivi kata yote mke wangu
Ego kumva nabuze wicurikiriye ahubwo nicyo uvuga nabuze aho ndabihera ariko rero umugabo apfa nk'umugabo urumva rero pambana rero tumubwira gupfa nk'umugabo pambana urumva oya icyambere nari nje gusaba ikigongo ukuri ndaguye ndagarutse burya nta mugabo adakosha urabyumva neza ahari abantu harabura umuntu yabura umuntu hari abantu iyo ni imigani ya kera kandi umuntu yemera ikosa abazovayo nivyo abazovayo yego mbe narakosheje n'ukuri kandi amakosa yanje ni menshi abo nakubitishije ngatanga amahera kugira ngo babagirire nabi ngatongoza ku nguvu boss lady kandi yarambiye ko bidakunda ariko nkaguma nshyiramo inguvu niko tuwumva cyose arikubwira iminsi yose none bandureke nsaba ikigongo none nawe ucishiramo shongera isi uciye ugibutsa ariko ntaco bandanye barakoze reka nduge ku ijambo urakoze urumva rero ahanini nashaka mu ishavu mwari mufise n'ukuri muri hagarike mubigabanye mbere mu bihebe mu kirundi bavuga ngo umutima utigaya bawita inyama nivyo uwo ni umugani w'ikirundi urumva rero je nigaye aho naryamye muri iri joro n'ukuri nagumye niyumvira amakosa nakoze nsanga ararenzaho ingurube ibicumuro wakoze ni byinshi kandi ukabikora ubizi sibyo urumva rero kuri ibyo byose nivyo nje gusaba ikigongo sinshobora kubapfukamira kuko Imana ntibitwemerera dupfukamira Imana yonyine hama rero mumpaye ikigongwe bandanije ku ijambo nashaka umwana asubire muhira abandanya ari umwana muhira murabona yuko ni n'umwana umwe gusa mfise muraba mukoze kandi nawe nyene avyumve kandi n'ukuri mumbabarire ndasabye ikigongwe mbikuye ku mutima ibyo nagize byari ibintu biva kuri shetani byari bibi gose naho umugenzi yaguma mbwira ariko nkaguma ngenda ku byiyumviro by'iwanje nukuri umuryango ugiye ujyana muri inshuti ntaho mwonjira ntaho mwongira ni muri bumpambe mbona kuko nari mwe guhabwa mbona ariko ibikunda mungirira ikigongo amajambo yanje akabaraye murekure umwana atahe muhira dusubire tubane neza murakoze nivyo Linge sale lave en famille yego le linge sale se lave en famille nivyo murakoze cyane zero murakoze cyane kabisa kubona mwihaye kagiye mukaza y'abakurambere bavuga bati basabye imbabazi ntiyasuzuguritse kandi uwabarira ibyo baba bamukoreye abafise umutima wo gutwara abandi bavuga bati kuronka amafaranga kubondera amafaranga ukayaronka abantu bose bashaka kubondera amafaranga bakayaronka yaba ibimuga yaba ababa mu miji ababa mu nce za ruguru hariya mu cyaro cyo kubondera amahera ukayaronka ariko kuronka icyubahiro si bya bose kandi ashobora kuba ufise icyubahiro cya mugabo icyubahiro kuko kakikura gusera ku muntu wabirishya kiri nibaza yuko ibyo nta byinshi bavuga terega kuko bwanje jewe mutuwa wanje urera nde kabisa kabisa mimi nyeupe kabisa wala sina wasiwasi sina matatizo na wewe sababu najua asili ya binadamu watu wanakosea sana. Sasa bwana mdogo ya siri wewe ukunda kuvinje mite juu kuigano yumba uyu mzee yuko yigaye avuga ati je buja yani mambo ambayo fanyaga kutandikisha sawa sawa kwamba anatakia radhi
nafikiri tulipambana na Mungu akatoa shifa. Kijana naomba msamaha, nataka binti yake. Mnisamehe. Sijui boss lady anasemaje na kule binti Nuria na wao wanasemaje? Sawa na gisi mzee amezungumza, maana mimi kivyangu sina shaka na kumpa msamaha. Sababu ni asili ya binadamu, sote tulivyo tunakosea usiku na mchana. Kwa mambo yangu mimi, kwanza na mimi labda niseme nisamehe, labda sababu yangu mama akachanganyikiwa na kafanya mambo yasiyowezekana mpaka dunia ikamshangaa. Lakini kama hayo ambayo anazungumza anatoka moyoni mwake kweli ukweli, hatutakuwa na budi kinyume kumsamehe, maana sote tunakosa. Oya ndio kuyimu mutima ni kweli kabisa. Nasabye kigongo. Tunakosa na Mungu anatusamehe. Hatutakuwa na budi na kumsamehe ikiwa kweli kama anazungumza yanatoka moyoni. Kivyangu mimi kwa kweli ni amani. Amani kabisa, nimesamehe. Mashallah. Sawa kabisa. Yasiyo video unasema. Hivi brother. Na ntushaka mwumvira ko muzee ashobora kuza gusa kubera gushaka gusa gutora umwana ari wacege kubera jewe n'ukuri bagati ngo kugira umuntu atinyishamba bebanci babahuriye je ujya mutama ndi ngoma yagukanzira aho mu gahunga ishwe n'umwana je birangora kwizera yuko ivyo mutama ariko aravuga ngahavyo oya nyizera mwana wanje kabisa ururabo ko ngana n'inda n'indeshyo sinshobora kuza gusubira kwavura imbere yanyu erega aho ni nko kubafukamira n'ukuri bivuye ku mutima tekana mzee kwa kweli ndio ngoma yatoa moyoni ndio hivyo kandi mutama yarahindutse simwe bya kera kwa muda wote niko pamoja simwe bya kera yarahindutse narahindutse kabisa kwa muda wote niko pamoja na kaka yangu hapa amenipa nasaha nyingi sana nimeelewa hata mimi nimeshajifunza mengi kupitia yeye basi sina budi na mimi kusema kwamba msamaha wangu nimeutoa. Sawa. Nuria. Unasikia baba yako? Twende tu nyumbani, nimeshakusamehe kila kitu na kubabariye kabisa. Na wewe unisamehe, twende nyumbani. Kwa kweli ninafurahi. Wana kisema uja kuomba msamaha na ni watu ambao waliwakosea sana. Sawa. Lakini kila mtu anakosea, wala mimi hauna shida kuomba msamaha. Wewe ni baba yangu, nakupenda na kuheshimu. Nimeshakusamehe. Lakini kwa kweli bila kufunga ndoa na Yasir, siwezi nikarudi nyumbani. Kufunga ndoa? Harusi baba, hicho kitu kielewe, yani. Bila kufunga ndoa sirudi. Banza wiyumvire neza. Erega ubugeni si ikintu gihurutuka gusa. Nibiva mu kirere biva mu mutima nyene nkuko mwari ko murabivuga. Karika. Banza wiyumvire. Tugende mu baba, kama kweli unaomba msamaha, hauna tatizo. Kwa nini unakataa ndoa baba? Kwa nini? Kama unaomba msamaha, mnataka kuishi na amani, tatizo lake ni nini? Umanye nturagira nibaza kutariyumvira neza. Haujawaza vizuri, ndio maana yake ya kukataa kwangu. Pamoja na yote ulomfanyia, unamwomba msamaha, angekusamehe. Lakini sababu anakuheshimu na anajua ni baba yangu amekusamehe. Jifikiri, yani kumbuka mangapi ulimfanyia papa, lakini unakumbuka hilo? Haoni kama ni mwanaume ambaye ananifaa, mwanaume mwenye heshima, roho nzuri kweli? Ariko ndagutera wowe urazi ni urukundo rumeze urabiyitse ariko ubwo wanje kwakubise squatter none kwakubise squatter ngomba n'urundi cyo squatter urusquatisha subiremo neza sebi ni wewe warasquase yego ugomba usquatisha n'abandi oya ni umwana wanje nkunda sinabigira n'ukuri ivyo mva ni byiza cyane bareka abana bikundanire bikunze bace barongorana none bakundana ibintu by'ububanda bakundanye bashikaza kumuraba muhira oya bamaze gukundana kandi barumvikana byose barabishize mu ngiro nibaze badushike
bashike muhira batange izawadi batwereke nyene yuko uyu agiye kwa naka atwaye uwo kwa naka tumenyere n'imiryango imenyane urabona imiryango ikimenyana kandi cyo tuba umuntu umwe izo nyendamuvano tuma turondera bitagira umutwe n'amaguru bive mu nzira noneho twari dusanzwe turi umuryango n'umuryango winjiye mu wundi ndabwiye ndagarutse abana barakundanye erega je sinari nzi ko bakundanye kuva kera kuva kera cyane amashimishira hanyuma ibyo maswata nabyo bireke byaraheze ahubwo je cyo mbona muze nitunabitevye nibise umushehe mwarimu telefone mu gahunda tuce tubigira mu binga zibi aho rero imwe mukuru we kuwa gatanu umva twavuze yuko twebwe twobwe iby'iwacu kuwa gatanu tugiye kubyose bimwe byo mu nzira yego byari byiza cyane ngorane jewe none erega Yesu niwe yavuze ati ugukubise ububafu uramuha n'ibujya amaze kuza mungiri ko mushatse none singire kuba mubi kandi n'abayimbe ko bitwa cyane n'umugabo mbabuyize ko bitwa niyo byo babejo ngora ejo nuko ari kuwa kabiri nkaba mbona atamari yaje zihora ziba kuwa kabiri mu Burundi kurikira kwa gatanu hamwe kuwa gatandatu kuwa gatanu ni byiza sawa murakoze cyane sawa hanyuma rero reka twitwigire tubareke basigaye baravuga nibyo bavuga berekeza mwana Hey, hey, hey.